Aha turi ndi ku mutumba Kibaya zone Ndora komine Bukinanyana mu ntara yagutse ya Bujumbura nkuko mubibona abene gihugu bitabiriye ibikorwa vy'amatora igihe twashika igihe cy'isaha 11 z'agatondo 40 abene gihugu bari bashitse ku mirongo barindiye yuko ico gikorwa gitangura kugira ngo bitorere indongozi hanyuma babandanye ku mirimo yabo. Ibikorwa rero bikaba vyatanguye igihe cy'isaha 12 z'agatondo. Aha turi ku kibanza c'itora c'ishure shingiro rya Ndora. Aha hakaba ari ibiro vy'itora bibiri, ikibanza ca mbere kikaba kirimwo abene gihugu amajana 550 baza gutora, ikibanza ca kabiri naco kirimwo abene gihugu amajana 461 baza gutora. Abene gihugu rero bakabishimira ko bashitse kwitorera indongozi ngo bazindutse kugira ngo bace babandanya n'imirimo yabo yo kwiteza imbere. Bagahamagarira n'abandi rero bakiri inyuma batarashika kugira ngo bitabire bino bikorwa baterere mu iterambere ry'igihugu mu biciye mu gutora indongozi zizoshikana igihugu ku iterambere rirama. Nazindutse gutora kubera igikorwa nsanzwe nezerewe cyane. Ego pananezerejwe n'aya matora kuntu twayitavye akamo turi beshi kandi tukaba turiko turasaba nabo tuza guhura bose ko tuvuga ati ni munyaruke muze kwitaba aya matora. Je nazindutse kugira ati nitorera indongozi zishobora kuzontwara no gutwara igihugu kugira ngo turondere iterambere y'uno munsi n'igejo hazoza. Je niyumva neza cyane hamwe nabo turi kumwe bose ndabona ko banezerejwe n'iritora. Kituma nazindutse gutora twashaka twanze umurimo wo gutora tubanze turangize hama tuje ku murimo wacu natwe twahejeje gutora. Numva neza kubera ko umurimo wo gutora ndawurangije canumva menga ndakoze umurimo wa leta ubunyanye ngiye ku murimo wanje nanje. Abantu barindiye kuza saa 8 ndabahaye akamo ko bonyaruka kugira ngo uyu murimo uze kurangirana n'amasaha. Twashitse kandi no kibanza citora kiri ku ishure shingiro gitiriwe Wener. Naho akaba ari naho nyene ibibanza vy'itora bibiri. Ikibanza ca mbere kikaba kitekanije ko gitoreramwo abantu bashika amajana 466. Ikibanza ca kabiri naco bitekanije ko gitoreramwo abantu amajana 464. Aha naho nyene abene gihugu bashimye ko ibi bikorwa byo gutora bibafasha kwitorera indongozi nyazo zibikwiye kugira ngo zishikane igihugu ku iterambere rirama.